Imana ishimwe. Ndagomba kuvuga ku mubatizo wa Mpwemu yera nkuko mwari mwabimenyeshejwe. Umubatizo wa Mpwemu yera urakenewe cyane kandi ni isezerano rikomeye cyane Imana yadusezeraniye. Imana ishimwe. Kandi nagomba mbwire n'umuntu wese yamaze kuronka ko uno munsi ari umunsi wiwe nawe nyene. Ubutarawuronka n'umunsi wawe nawe uno munsi. Imana ishimwe. Umubatizo wa Mpwemu yera ni isezerano ryiza cyane. Mu isezerano rya kera wari waravuzwe. Imana ntakivuga ntacyo ikora itabanje kukivuga, ari ikintu gikomeye cyane, irakivuga ikakivuga imbere kugira ngo bizobe abantu bari barabimenyeshejwe. Rero mu isezerano rya kera hari umuvugishwa yitwa Yoweri, yari yarabivuze ko muri Yoweri 2 mu gitabo cya Yoweri igice cya 2 dusomye umurongo wa 28 n'umurongo wa 29 turaja kuvyumva. Reka ubusoma adusomere aho hantu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Yoweri avugishwa ivy'ukuzoza kwa Mpwemu yera. Hanyuma y'ivyo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo misi nzobasukako Mpwemu wanje. Amen. Amen. Ndagomba ajaniranya no mu isezerano rishasha aho tubona iryo sezerano ku munsi ryashika ubwa mbere. Turaja kubibona mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2, aradusomera kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 4, naho twumve ingene vyagenze. Ukuza kwa Mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja kumwe. Bose buzuzwa Mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Amen. Amen. Data ndaguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhaye icyubahiro mwami kwiyusezeranye ushitsa. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku isezerano ryiza wasezeraniye abakwizera bose mwami. Turagushimiye mwami igihe wabivuga ko bitahereye mu majambo gusa, ariko mwami tubona neza ko vyashikijwe, kandi n'uno munsi nyenijuru mu izina rya Yesu Kristo turiteze kubona ico wasezeranye, kugira ngo nyenijuru mu izina rya Yesu Kristo bihindura amateka mwami y'ishengero. Data tuguhaye kaze kugira ngo mwami Mana muri kino kibanza dusubire kubona mwami isezerano wasezeranye rishitswa na hano naho nkuko ryagiye rishitswa ahatandukanye mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa. Turabona henshi ryagiye rishitswa, ariko umunsi mwami ryatangura gushitswa turavyumvise ingene vyagenze, ko abari bakoraniye ngaho hantu biteze ko bose bujujwe Mpwemu wawe. Turiteze natwe mwami, turaguhaye kaze. Reka ubuntu bwawe mwami butume nyenijuru mu izina rya Yesu Kristo uri ngaha wese yiteze aja kubona Mpwemu wawe amuzako. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo tubisenze. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Aha turabibonye mu isezerano rya kera Yoweri ingene yabivuze, ariko arabivuga yaravuze ko mu minsi ya nyuma ngo
azosuka uhoraho ngo azosuka mpwemu wiwe ku bari n'umubiri bose, abari n'umubiri bose. Mbariza uwo muri kumwe nimba afise umubiri nawe iryo sezerano nigiwe. Nimba yambaye umubiri, nimba afise umubiri, iryo sezerano nigiwe. Imana ishimwe. Iryo sezerano nijyawe nimba ufise umubiri, kuko ryasezeraniwe abari n'umubiri bose. Imana ishimwe. Muri iki gihe Yoweri yaciye abivuga, aravuga ati abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, kandi ngo muri icyo gihe abatama n'abatamakazi bazorota inzozi, ngo n'abagurano banje muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje. Imana ishimwe. Ahantu hararyoshe. Murumva mpwemu yera amaze kuza, hari ikintu cyaciye gikoreka, ni ukuvuga abatahora baganira n'Imana baciye batangura kuganira n'Imana, abatahora bavugishwa baca batangura kuvugishwa ku bwa mpwemu yera. Ibintu byaciye bihinduka, abatahora babona ibyo beretswe batangura kubona ibyo beretswe. Abasore muri ngaha mutangure kubona ibyo mweretswe, abatama n'abatamakazi mutangure kurota inzozi. Abagurano b'uhoraho batangure gukoreshwa n'uhoraho, basukwe ko mpwemu w'uhoraho. Imana ishimwe. Iki ni igihe cyacu, ni igihe cy'ishengero. dusubiye aha mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 kuri uyu munsi wa Pentecote, naho numva no bihuza naha duhejeje gusoma muri Yoweri. Aha naho nyene abantu bari bakoraniye ngaho barindiriye mpwemu yera. Imbere yaho mwibuke ko imbere habanje kuza integuza. Imana ishimwe. Imbere yuko Yesu Kristo atangura igikorwa ciwe habanje kuza integuza, ari we Yohane. Haratangura avuga ati jewe ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Imana ishimwe. Ati jewe ndababatiriza mu mazi, ariko inyuma yanje haraje undusha ubushobozi. Uwo ntazobabatiriza mu mazi, ariko azobabatiriza muri mpwemu no mu muriro. Imana ishimwe. Iki gihe cyabaye igihe yariko arabivuga, nawe yaravugishijwe no ku bya mpwemu yera. Ubu Yohane yarabivugishijwe ko, ariko mwibuke Yohane haje benshi baje kubatizwa, hariho n'abandi baje batihanye ibyaha. Mwibuke ijambo yababwiye ati mwabana b'inzoka mwe, ninde babwiye guhunga uburake bugira buhuze? Ni mwihane. Imana ishimwe. Umubatizo turaja kubasengera. Umubatizo utangwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe. Twebwe novuga ko turi aborosha igikorwa gusa. Imana ishimwe. Kugira ngo dukore iki gikorwa twebwe dufatwa nk'aborosha icyo gikorwa, ariko umubatizo ni Yesu Kristo awutanga. Imana ishimwe. Kandi witeza arawuguha, ariko awuha umuntu wese yihanye ibyaha, awuha umuntu wese yemeye akemera akamwumvira, akemera Imana ishimwe, akemera akaba umwana w'Imana. Utaraba umwana w'Imana, umubatizo wa mpwemu yera si uwawe. Ni igihe cy'uko abantu dufata ingingo, tugafata ingingo tukiyemeza kuba abana b'Imana nimba dukeneye n'umubatizo. Imana ishimwe. Uyu n'umubatizo, ni umubatizo uza guhindura amateka y'ishengero. Mvuze ishengero mvuze na wewe. Mvuze ishengero ndavuze wewe, kuko ishengero si ibi bihome. Ishengero ni twebwe. Uwo mubatizo wa mpwemu yera niwo uza guhindura ibyanse guhinduka mu buzima bw'ishengero. Uwo mubatizo wa mpwemu yera niwo uza guhindura ugatuma kaga kengwegwe twabwirwa gatembagara. Imana ishimwe. Umubatizo igihe umubatizo uje mu bisanzwe ntugu muri wa wundi. Nimba wari umuntu abona kumenga ntacyo yomara, ariko uhinduka umuntu wingira akamaro kubwo Imana iri kwikorera muri wewe. Mpwemu yera araza agakorera muri wewe. Umubatizo wa mpwemu yera. Imana ishimwe.
ijambo ry'Imana ritubwira ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe. Nukuvuga hariho ubugingo buzokwama butemba buva mu nda yawe igihe cyose nimba waramwizeye. Uwo mubatizo umaze kuza hari inzuzi zizoguma zitemba. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Hari inzuzi zigomba gutemba uno munsi ku buzima bwawe, mu buzima bwawe, abantu babone ko ufise ubuzima, bakira ubuzima nawe waronse. Hari igihe umenga ibyo tuvuga umenga ntibyogira ubushobozi, ariko uwo Mpwemu Yera amaze kuza araguhindura, hanyuma ukaja guhindura abandi bigakunda. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 hatubwiye ngo umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe nk'uko dukoraniye hano hamwe nyine. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi by'umuriro, zibaja ku mwumwe wese. Imana ishimwe. Ngejeje ngaha gusa ndasaba Mpwemu Yera, maze kumva kino gikorwa nasabye Mpwemu Yera ko tutobifata nk'ibisanzwe bino bintu. Mwibuke ko ishengero rya mbere ryatanguye kuri uwo munsi wa Pentekote. Niho munsi wa mbere ishengero ryatangura, niho ishengero rya mbere ryatanguye abantu ari uko abano bantu bujujwe Mpwemu Yera, niho ishengero rya mbere ryari rihejeje kubaho. Iki gihe bari babayeho ataco bashoboye, bari babayeho atabushobozi, atani jambo bovuga ryo gushingira intahe Yesu Kristo, ariko baca bahinduka abantu bemanga, baravuga ibya Yesu Kristo, bavuga ukuzuka kwiwe ingene byagenze, barabivuga babyatagura atabwoba. Ahandi bari buzuye ubwoba. Iki gihe bica birahinduka ubutumwa bwiza bukwira isi yose, bwakwiye isi yose, buhereye ku bantu dufate naho bwo bari bangana nk'uko tungana, ariko ubutumwa bwiza buca bukwira isi yose ku bwa Mpwemu Yera aje kuri abo bantu. Uno munsi nimba ishengero turiko turabwirwa bino bintu, wewe ushobora kuvuga uti je naruzuye Mpwemu Yera, cyangwa ushobora kuvuga uti nanje naragerageje umenga byaranse, ariko witege wewe nawe waronse. Imana ishimwe. Ni igihe cyuko haba kunagurwa. Imana ishimwe. Ukanagurwa, hanyuma imigenderanire yawe n'Imana ikanagurwa, hanyuma ukagira ubushobozi, ijambo uvuga rigatangura kwemegwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Yesu araganje muri iki kibanza. Imana ishimwe. Yesu araganje muri iki kibanza. Nagira ndakubwire muntu uri hano, ubu munsi n'umunsi wawe wuko ibintu bihinduka, yuko byakabaye ako gakengeraho kakubereye ko uri mu ishengero, igihe kigira gihinduke. Nagira ndabikubwire n'umunsi wawe. Imana ishimwe. Hariho igihinda kigire kize kuri wewe. Nagira ndakubwire naragusengeye kandi nditeze ko Imana ijya kuguhindurira amateka uno munsi. Hari ubuzima bw'ishengero uno munsi, hariho kunagurwa mu ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Hariho kunagurwa uno munsi. Wisabire kunagurwa, wisabire ibihe bishasha kuno munsi, utova ngaha kwa kundi. Imana ishimwe. Iri sezerano rero ni sezerano ridasanzwe. Yesu yise umubatizo wa Mpwemu Yera isezerano rya data. Yagise isezerano rya data. Reka badusomere mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 4. Yagise isezerano rya data.
maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data ibyo mwanyumvanye. Amen. Amen. Imana ishimwe. Yababwiye ati ntimuve i Yerusalemu ariko murorere isezerano rya data ibyo mwanyumvanye. Rijya sezerano nyene rimwe mwanyumvana rizobasanga mu gisagara muri Yerusalemu, nimuhave mutaronse iryo sezerano, kuko nimwamara kuhava amabingira azobamara. Nimwamara kuhava ntibizogenda neza mutaronse iryo sezerano, ariko iryo sezerano rimaze gushika muzoronka ubushobozi, muzoronka inkomezi zo kugira ngo munshingire intahe. Aho wandanije hepfo gatoyi ku murongo w'8 ngo ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya, i Galilaya no gushika ku mpera z'isi. Iryo sezerano ryo turiko turavuga uno munsi rigomba guhindura ubuzima bwawe, rigomba guhindura amateka yawe. Ni isezerano riryoshe cyane, ni isezerano ryiza cyane, isezerano rya data. Uno munsi niryo twiteze, turiteze ko data tugirira neza. Iryo sezerano rije ryakanguro tuvuga riba rifashe. Iryo sezerano rishitse, iri sezerano iyo rishitse mu ishengero abantu bose baragira inyota. Abantu bose baragira inyota yo gusenga. Abantu baragira inyota yo gusenga. Abantu baragira inyota yo kuvuga ubutumwa bwiza. Abantu baragira inyota ntawe ubabwira ngo ntimuze mucegwe, ariko Mpwemu Yera ari muri bo azobabuza gucegwa. Ntawe ubabwira ngo ntimuze musambane, kuko Mpwemu Yera ari muri bo azobabuza gusambana. Ntawe ubabwira ngo ntimuze munywe ibiboreza, kuko umunezero baronka mu biboreza bazowukura kuri Mpwemu Yera. Niki gihe nyene yuko imboregwa zironka umunezero uvuye kuri Mpwemu Yera, utavuye kubiboreza. Niki gihe Imana iragomba kunagura ishengero, iragomba kunagura ishengero. Ijwi ry'Uhoraho ryumvikane mu ishengero. Ijwi ry'Uhoraho rigiye gusubira kumvikana mu ishengero ry'i Burundi. Ijwi ry'Uhoraho rigiye kumvikana mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibitari byo kuri bitegerezwa kubanza kuvaho, birakugwaho. Karabanga. Iri sezerano ni ryacu no munsi. Iri sezerano riradushika kuno munsi. Nanje nditeze, ndi umwe muri abo biteze izindi nkomezi. Yesu yaratanze iri sezerano ryiza cyane ku mubatizo wa Mpwemu Yera. Arabivuga hariya muri Luka igice cya 11 uhereye ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 13. Turahasoma gatoyi, turabona ingene Yesu yavuze kuri rino sezerano. Igice cya 11 ku murongo w'9 gushika kuri 13 turagomba kuhasoma gatoyi. Nanje ndababwire, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Kandi ninde muri mwebwe w'umuvyeyi umwana wiwe yo musaba umutsima akamuha ibuye, canke yo musaba ifi akamuha inzoka, canke yo musaba irigi akamuha skorpiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza rwose guha Mpwemu Yera abamumusavye? Amen. Amen. Ingabire nziza ariyo Mpwemu Yera. Iyo ngabire nziza, mbega ko mwebwe mushobora guha ibyiza abana babo. Murashobora guha ibyiza abana banyu. Umwe wese akashobora guha, mbere n'uwo bovuga ko ari mubi akagerageza guha ibyiza umwana wiwe. Ariko mbega data wo mw'ijuru ntazorushiriza guha Mpwemu wiwe abamumusavye
mbega uri ngaho uri kurasaba ko ubwo bushobozi bwa mpwemu yera bwo kuza ko ararushiriza kumuguha, ararushiriza kumugusukako, ararushiriza kurungika wa muriro w'ubushobozi ukuzeko. Jewe ndi ngazi noshobora kubaharura, sindabazi igitigiri, ariko uwabaremye arabazi kuko azi n'imishatsi. Imishatsi murabona kumenga ni myinshi, mugabe imishatsi iri ku mutwe wawe yose arayizi. Rero araja kurekura ibirimi by'umuriro ku buzima bw'umwe wese, umwiteze wese, kuko Imana ishimwe. Erega jewe kumbure no hava ntoranya ku butoni nkavuga ngo reka haronke banaka, nanje imitima yanyu ntayizi, ariko mpwemu yera arazi umutima wawe, arazi umutima wawe, arawuzi. Nico gituma umwiteze amubona, umwiteze aramubona, umwiteze aramubona. Ni iki gihe cy'uko ibintu bihinduka mu ishengero ry'Imana, kuko nimba twebwe dushobora guha abana bacu tukabaha ibyiza turi babi, mbega data wo mu ijuru ntazorushiriza kuduha mpwemu yera uko tubimusavye? Azorushiriza gusuka umuriro udasanzwe mu ishengero, kuko agomba kunagura ishengero ryiwe, agomba kunagura imigenderanire. Imana ishimwe. Biraryoshe ishengero ririmo mpwemu yera, riraryoshe ishengero ririmo mpwemu yera, riraryoshe ingabire za mpwemu yera ziriko zirakora mu ishengero, biraryoshe ibango ry'ubushobozi risubiye kubaho mu ishengero, biraryoshe. Biraryoshe. Ni igihe cy'uko ishengero rinagurwa muri iki gihe. Ndiko ndabivuga mumbona umenga simpumirije, umenga mugabo ndiko ndavugishwa. Ishengero rigire rinagurwe muri iki gihe cacu. Ni igihe cy'uko rinagurwa, si Emmaus gusa, ariko Imana yifuza kunagura ishengero. Imana ishimwe. Ariko natwe turiko turabibwirwa tuvyakire nk'aba Emmaus, tube imbere mu kuvyakira, kuko ibi duhamagare kubivuga hose. Ibi vya mpwemu yera womenga vyaragizwe ibanga. Ubu muri iki gihe umenga vyagizwe ibanga, ariko ni gihe cyuko tubivuga, tukabivuga, tugasubira tukabivuga, abantu bakuzura mpwemu yera, bakuzura mpwemu yera, bakamenya icyo Imana yabasezeraniye, bakaja mu bihe uhoraho yabateguriye. Ishengero ni igihe cyacu cyuko tumenya ukuri, tukaba mu byo Imana itugomba ko. Imana iragomba ko kwinagura iyo migenderanire. Isezerano rya mpwemu yera ryarashitse ku bigishwa ba Yesu Kristo ku munsi wa Pentekote nk'uko twavyumvise. Reka badusomere umurongo wa 33 mwumvire muri ico gice cya kabiri nyene mu vyakozwe n'intumwa, igice cya kabiri umurongo wa 33. Nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na se isezerano, ariryo mpwemu yera, none asutse ico muriko murabona kandi mwumva. None asutse ico muriko murabona kandi mwumva. Erega byamaze kuza. Imana ishimwe, yamaze kubisuka. Ega we muriko mubibona nk'uko umenga nivyo muri kahise, ariko rino sezerano ni iki gihe nyene rigezweho uno munsi. Ni sezerano rishizweko uno munsi, turarishitsemwo. Twebwe igihe cyacu ni igihe umunsi, pani byabaye kiriya gihe ni by'uno munsi. Erega ingorane abantu bakunda kugira nuko babona iyo bariko barasoma ijambo baca barishira nivyo muri kahise, umenga byarabaye muri kahise, umenga si vyabo no munsi, ariko nagirenda babwire ko ari byanyu no munsi. Ni iki gihe rino sezerano, ni iki gihe. Imana ishimwe. Ni iki gihe rino sezerano, ni igihe cyacu. Imana ishimwe. Iri sezerano ridasanzwe, isezerano rishobora gufata umuntu yari umwicanyi nka Pawulo rikamugira umukozi w'Imana rurangiranwa, yanditswe mu ijambo ry'Imana twese twemera.
ryaramuhinduye. Yari umwicanyi, yarica abariko bavuga Kristo, ariko iryo nyene riramuhindura, rituma agenda aravugira umwe yariko arahama. Erega hari igihe tuwe turaba abantu tukababona mu byo barimwo, ariko ntitubabone aho Imana iriko irabajana. Ariko ni iki gihe nyene cyuko ibintu bihinduka, tugatangura tukabona nk'uko Imana ibona abantu. Ukabona utujya muntu nubwo ariko arakora ibi, hari icyo Imana yamuvuze ko. Reka ndamubwira ubutumwa bwiza ahinduke, nubwo ariko arakora ibi, nubwo ari muri ibi bintu, reka ndamubwira ubutumwa bwiza ashobora kuza kuri Kristo, kuko azozana amasinzi n'amasinzi kuri Kristo. Hariho amasinzi n'amasinzi, hari intama za Kristo zikiri inyuma y'uruhongore, ariko agomba gushira mu ruhongore. Ni iki gihe cyuko ishengero ryakira izo nkomezi, ubwo bushobozi bukaza mu ishengero, bukaza mu ishengero, bukaza mu ishengero. Abahora bitwa ibijuju bagahinduka abanyabwenge, abahora bitwa ko ataco bashoboye bagahinduka abanyenkomezi badasanzwe, abahora bitwa ko ari abanyabyaha, uhoraho akabahindura akabagira ibikoresho bidasanzwe. Ushobora kuba barakuvuze ko abantu bakuvuga nk'abantu ngo ujya muntu ntaco azovamwo, ariko ugasosanga ku bwa Mpwemu Yera wayo umuntu adasanzwe ukoreshejwe ibidasanzwe. Bari barakuvuze nabi, bari barakuvutse, umugabo ugazosanga hariho amasinzi n'amasinzi, ariko aza kuri Kristo ku bwawe. Ivyo nibihe byacu nk'aba Emmaus. Imana ishimwe. Kuko iyi ni ingabire twarayisezeraniwe kandi idushikeko. Ndababwire, mube mu bihe byo kwakira mw'abantu, mube mu bihe byo kwakira. Ntuvuge uti jewe naruzuye Mpwemu Yera, ibyo jewe ntibindaba, reka ahubwo jewe nje muri oya. Ndababwire, igihe cyo kunagurwa iyo kigeze, umuntu aranagurwa, ahubwo Imana ishimwe, umuntu aranagurwa ataragishobora gusenga, agashobora gusenga mu bushobozi budasanzwe. Umuntu aranagurwa, ingabire ziwe zari zarajyanye zigasubira ku murimo. Umuntu aranagurwa ataracumva ijwi ry'uhoraho agasubira akaryumva. Ibi bihe nyene biriko biraza. Ibi ndiko ndavuga si imigani y'abakecuru, ariko ni ijambo ry'Imana rifise ubushobozi. Ni ijambo ry'Imana rifise ubushobozi. Pawulo ariko aravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, hari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Ni ubushobozi bw'Imana. Je ndiko mvuga ubushobozi bw'Imana, ndiko ndavuga ubushobozi bw'Imana. Singira isoni zo kubivuga, ndabivuga. Imana ishimwe. Hari Mpwemu mbi zari zaranyosha ishengero, uno munsi zihunga mu izina rya Yesu Kristo. Izari zarabujije ishengero gutera imbere, uno munsi zirahunga mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ngomba kuvuga bikeyi, ndavuga bikeyi gusa, ariko turaja gusenga. Hari amajambo menshi nari kuvuga, ariko kuvuga menshi siko kuyamara. Ndaja kuvuga amajambo makeyi, hanyuma duce dusenga. Turasengera abantu batararonka Mpwemu Yera, bataruzura Mpwemu Yera. Ariko nitwabasengera, wewe ntugume uvuga uti ni byabariye, ahubwo gume witetse, ugume wakira. Imana ishimwe. Reka badusomera hanyene mu byakozwe n'intumwa, igice cya 2 nyene, umurongo wa 37 gushika kuri 39. Umutwe w'ijambo uvuga ngo benshi bahindukirira Imana. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima,
babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire dute Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu erega si mwebwe gusa muri ngaha n'abana banyu n'abataje muri iki kibanza ni ryabo. Iri ni isezerano ryanyu n'abana banyu n'abuzukuru banyu n'abuzukuruza. Iri sezerano rirabaraba ni isezerano ryacu. Uno munsi ni isezerano ryacu. Dukeneye kwihana ibyaha. Tumaze kwihana ibyaha iryo sezerano rikadushikako riradushikako. Amen. Kari astira makaravana riradushikako rino sezerano riradushitseko uno munsi. Ni igihe canje uno munsi, ni igihe cyawe uno munsi, ni igihe abatamakazi bagiye gutangura guhabwa inzozi zidasanzwe, bamenya amabanga adasanzwe. Ndabivuga kandi ndabisubira, namwe batama n'ibyanyu. Cenda keneye abatama n'abatamakazi bazoza batubwira iby'Imana yababariye muri no shengero. Ndakeneye kubibona baza bavuga ati Imana yambwiye ibi n'ibi, yambariye. Kuko iri sezerano ni ryanyu n'abana banyu n'abazokurikira. Iri no sezerano ni sezerano rigezweho, rigenda ribaho, ukurunganwe rugenda rukurikirana. Ni sezerano ryacu ry'ibihe byose kugeza Yesu Kristo agarutse. Ntirizohagarara kuba kugeza Yesu Kristo agarutse. Kuwa gatatu narahantu ndiko mvuga bino bintu nyene. Hari abana batoye, nk'umwana w'imyaka 8 canke 9 ukabona yuzuye mpwemu yera. Murumve isezerano n'abana bato. Nararyohewe. Ndibuka umwana umwe numvise umenga none ndanamuterura. Ndamuterura ndamushira mu gikiriza, numva ndaryohewe, ariko aravuga ramakara sira makaraba. Mbega wewe ko umaze kumenya, umaze kuba ushobora kumva ugatahura gusumvya umwana kiri muto, kuko iryo sezerano atari ryawe, ryoza rihindura ubuzima bwawe, ryoza rigushitsa hajya utibaza ko woshika. Iri sezerano ryaratumye intumwa zigendagenda mu bihugu bitandukanye. Iri sezerano kandi ryaratumye bavuga n'indimi zo mu bindi bihugu, batangura kumva Imana ibavugisha mu ndimi zo mu bindi bihugu. Abari baraje ngaha muri ico gisagara baje bava mu bindi bihugu, baca baravuga bati mbega ibi bintu nibiki, ko ndiko ndumva indimi ziwacu bano bantu. Mbega sawa muri iki gisagara bariko bavuga ibi bintu, none izi ndimi bazikuye he? Hariho Uhoraho yaremye indimi zose, ashobora kukuvugisha mu rurimi rwo ariko rwose. Kariya stira makarabanda, harakariya stira makarabanda rakari, ari makarabanda rakariya stira makarabanda rakari, hari kariya stira makarabanda rakari. Nibihe rikara makarabanda, nibihe mpwemu yera ariko arasukwa mu ishengero. Mpwemu yera ariko araza no gukubura. Mpwemu yera nibi bihe byari byaravuzwe n'igihe cyacu, n'iki
Mpwemu yera turaguhaye kaze muri iki kibanza, utangure kwikorera, tangura wikorere. Abariko barandika murashobora kwandika amajambo muzokwisomera, kuko sinja kuyavuga ko yose, kuko bino bintu hamwe no bivuga sino kwigera mpeza. Muraja kwisomera Ibyakozwe n'Intumwa igice 8 ku murongo wa 17, aho naho muraja kwibonera ingene vyagenze. Ibyakozwe n'Intumwa igice 8 ku murongo wa 17 muraja kuvyibonera, n'igice 9 ku murongo wa 17 gushika kuri 20. Kariya stira makaraba, n'igice 10 ku murongo wa 44 gushika kuri 46. Mu Byakozwe n'Intumwa nyene igice cya 19 ku murongo wa 6. Reka badusomere uwo murongo wonyene, badusomere uwo murongo wa 6 mu gice cya 19. Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza, Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza, Mpwemu yera bazako, Mpwemu yera cabazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Aho yabarambitse kw'ibiganza, uwo ni Paulo. Umwe twamye tuvuga yahamishengero, ariko mu nyuma aronka ubwo bushobozi bwa Mpwemu yera. Amaze kuburonka abo yarambika kw'ibiganza nabo buzura Mpwemu yera. Uwo mubatizo wa Mpwemu yera niwo ushobora guhindura ubuzima bwa kirema muntu, umuntu akagira ubuzima, ahatari ubuzima hakaba ubuzima. Nuwo mubatizo wa Mpwemu yera wahinduye ubuzima bw'intumwa, bituma ijambo ry'Imana rikwira isi yose. Nuwo mubatizo wa Mpwemu yera uno munsi ushobora guhindura rino shengero rikaba mu bihe bidasanzwe, ibihe byo kugaragara bagaragaza Kristo. N'umuntu atigeze yibaza ko yovugiriye Kristo agatangura kumuvugira mu buryo bw'inkomezi, amateka yiwe agahinduka. Ndasaba Mpwemu yera nabo byari byaranze guhinduka, nabo bibaza kumenga ntibova mu byo barimo, ndasaba Mpwemu yera uno munsi abahindure. Ndasaba Mpwemu yera abahe kuzinukwa icyaha cyose. Mpwemu yera ndamusaba kugira ngo umuntu ahonyera muri no shengero ntazasubire kumva ko afise inyota y'inzoga cyangwa y'ikindi kintu cyose cy'icyaha, cyangwa y'ubusambanyi, cyangwa y'ikindi kintu kibi cyose. Iyo nyota ikame mu Emausi mu izina rya Yesu Kristo. Ababyakiriye muduze ibiganza. Mpwemu yera ndabira bino biganza, ababyakiriye muduze. Mpwemu yera ndabira ibi biganza, Mpwemu yera ndabira ibi biganza. Umuntu wese ari muri no shengero ndamusabiye kuzinukwa icyaha, ndamusabiye kuzinukwa icyaha. Agiye kugomba kukibamwo, umubuze, umugarure, ntakibemwo. Suka ubushobozi bwawe Mpwemu yera, suka ubushobozi bwawe Mpwemu yera, suka ubushobozi bwawe Mpwemu yera, suka ubushobozi bwawe Mpwemu yera. Reka dusengere ino sengesho. Ugomba guhaguruka. Numva twosubira muri no sengesho. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'isezerano ryiza cyane watanze ku ishengero. Uno munsi n'umunsi wanje, ndihanye mpa kuva mu byaha ibyo ari byo byose, umpe kubizinukwa igihe cyose, sinze nigere numva mfise umutima wo kuba mu byaha. Ariko Mwami Yesu Kristo,
ungendeshereze muri mpwemu wawe, umpe kuzinukwa icyaha cyose. Kino kibanza mpagazemwo ni kera, ninakizamwo ntejejwe, sinze numve ko noronka amahoro kuhahonyora. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.